izina ryanje no ku izina ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ndongoye niteka ntangere ryo kuba turi ngaha mu gihe turiko turahimbaza uno munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida. Uyu munsi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya mbere Kigarama uko umwaka utashe, ariko uno mwaka hano iwacu mu Burundi twashimye kuwuhimbaza kuri igenekerezo rya 4 Kigarama. Icivugo cy'umwaka kivuga kiti dutsimbataze agateka kazina muntu mu bikorwa byo kurandurana n'imizi umugera wa sida. Murashobora kwibaza muti mbega aho iwacu mu Burundi ikiza ca sida kiriko kigwanya gute? Intambwe imaze gushikako niyihe? Bwa mbere turashobora kuvuga ku bijanye no gukinga igurirana ry'umugera wa sida. Ibitari bike biriko birakorwa. Aha twovuga ko ibikoresho byo gupima umugera wa sida biri mu mavuriro yose y'igihugu. Nta vuriro na rimwe ubu ridashobora gupima umugera wa sida. Mbere twaramaze gushikana no mu kibano uburyo bwo kwipima umugera wa sida umuntu atabanje kuja kwa muganga, benshi babwita autotest. Iyo umuntu yipimye agasanga arafise ibimenyetso ko yanduye, araheza agacaja kwa muganga guhinyuza, basanze koko yaranduye umugera wa sida baca bamutekerera impanuro bakongera bakamuha imiti ifufahaza. Twotana kandi karorero kubijanye no gukurikirana abakenyezi bagendana umugera wa sida. Amavuriro aratanga imiti akongera agakurikirana neza abakenyezi bibungenze basanzwe bagendana umugera wa sida kugira bashobore kwibaruka abana batanduye. Aha twovuga mbere yuko kuri umwaka amavuriro ashika 140 amaze gukurikirana abakenyezi. Ejo bundi mu mwaka wa 2020 twari ku mavuriro 840. Murumva yuko twateye intambwe ikomeye cyane. Ivyo mbere byaciye bituma abakenyezi bagendana umugera wa sida bashika hafi 5,000 bakurikiranwa mu gihugu. Byongera bifasha kandi kugabanya cyane abitaba Imana kuko bose baba bashizwe ku miti ifufahaza hakiri kare. Ukongereza amavuriro byarafashije kandi gushikira no gukurikiranira hafi abagendana umugera wa sida abagwayi batarinze gutama. Ubu ibitigiri biratwereka ko abantu bagera ku 75,000 aribo bagendana umugera wa sida. Hakaba muri bo abana bari munsi y'imyaka 15 bagera ku bice 41. Murumva yuko turakurikirana cyane ibijanye n'ibiharuro by'abipimisha kandi bagendana umugera wa sida. Ivyo byose n'ibindi byatumye dutera intambwe nini mu bijanye na ryahangiro ry'amakungu bivuga 95% gatatu. Ikindi twomenyesha nuko turiko turarangura umugambi w'igihugu w'imyaka 5 wo kurwanya sida uhera mu 2023 ukazorangira mu 2027 kugira ngo dufate intumbero zifatika kugira ngo dushobore guhangana no kurandurana n'imizi umugera wa sida. Uwo mugambi uzotugeza ku ntambwe nziza itwerekeza kurandurana n'imizi umugera wa sida muri ryahangiro twihaye gushika mu myaka 2030 twaba tumaze kurandurana na sida umugera. Ikindi twoshikiriza mu bikorwa birangurwa ni ibikorwa baburamatari b'intara bakora buri munsi kugira bakorere hamwe nabo vyega bose kugira ngo baringanize neza ibikorwa bimwe batubwira mu kanya gaheze birangurirwa mu ntara barongoye ibyo bise amakomite y'amaseperezi. Ivyo bikorwa turakenguruka kuko baburamatari b'intara barabishishikaye cyane. Ariko naho mwumva ko ibikorwa dukora bishimishije, hariho n'imigambi turiko turategura itwereka ko tuzoshika kwihangiro
sinoreka genda mvuze mikeyi kugira ngo mubimenye kubera dusangiye urugamba n'ibikigoranya ari byo twari twashize muri iyi migambi ikurikira navyo nibijanye yuko hari abantu bagifise inyifato nkaho umengo sida nta gihari nko mu migwi imwe imwe y'urwaruka canke y'abagendana ugasanga harimo abantu bagendana n'abagabo benshi canke n'abagore benshi ivyo bigaragarira muri ya ndwara nshasha yadutse imwe twita mpox kuko kenshi usanga ifatira mu mibonano mpuzabitsina bigaragara yuko hari abantu bagifise inyifato yo gufata nkaho umugera wa sida waheze bigaca bituma bandura na kirya kindi kiza. Hariho kandi abakinywa ibyayuramutwe n'abandi bene abo baracibonekeza bigatuma haboneka abandura benshi kandi bashasha umugera wa sida cyane cyane mu bakiri bato. Mu bagendana umugera wa sida nyene nk'uko babivuze mu kanya gaheze haracariho abantu baheba gufata imiti ku mpamvu zitumvikana. Haracibonekeza kandi ibiharuro byinshi by'abana bafise imyaka iri munsi y'imyaka 4 bandura umugera wa sida bitumwe n'abana bavuka ku bavyeyi bagendana uwo mugera kuko usanga batakurikiranye neza kwipimisha imbanyi kugira ngo ubuzima bwabo bumenyekane hakiri kare. Mu buzi butandukanye no mu kibano haracibonekeza ingendo itari nziza yo gutunga gatoke no gukumira abagendana umugera wa sida bitworeka kubivuga navyo nyine nivyo gukurikirana kandi kurandurana n'imizi. Dufatiye rero kuri ivyo byose ibyarangutse n'ibikigoranye tugiye gushimikira ku bikorwa bikurikira: kubandanya duhimiriza kugira bene gihugu babandanye bikingira umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka harimo na za ndwara z'ibiza bimwe bya mpox bidubangamiye muri iyi minsi. Kubandanya dukurikiranira hafi abavyeyi bibungenze bagendana umugera wa sida kugira ngo bibaruke ibibondo bitanduye kuko birashoboka. Tuzokurikirana ibibondo bivuka kuri abo bavyeyi bagendana umugera wa sida kugira ngo tubapime hakiri kare, tubaronse imiti hakiri kare, kandi mu gihe twosanga nabo baranduye kugira ngo baze bakure neza baronke amahirwe y'ukubaho. Mu migambi dufise tuzoshikana ibikoresho n'imiti aho hose bikenewe kugira ngo abitura amavuriro bose bagende batunganijwe. Ibyo byose tuzoshobora kubishikako mu gihe dusimbataje umugendo wo gufata abandi umugera wa sida nk'abandi bantu bose bafise izindi ndwara. Iyo ni intumbero kandi n'ibikorwa dushimikira ku magara y'abantu.